ntubabaze umugore mukuru, ntubabaze umugore wawe mwahanye isezerano mwavuze bya bindi ngo nahari mugufi ndamwemeye ukibona aratera igikoma ati ntumwirukane ahubwo irukane iyo nshoreke. Burya umugore naho aba afise ikosa ari we wemeye imbere y'Imana, Imana iragira iki? Iramushigikira iguma ivuga ati gwaza azohinduka, ihangane. Ibyo ni ibintu Imana ibwira abagabo bakijijwe, ihangane ntukubite, azohinduka, ntumurye umutima, ihangane. Aburahamu ngo yaciye amwirukana, wa mugore ngo aragenda na kakana ngo y'amazi arahera, haragera igihe yicuza ngo acaryamika umwana ngo nkaho tegwa ibuye ngo kugira ntabone ifa ry'uwo mwana wiwe. Ngo ariko umumarayika aramubwira ati Hagayi, vyuka uje kuraba umwana numvise ijwi ryawe. Ndakunda Imana, ndabaramukije cane, ndabakunze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi tugomba twongere turabire hamwe ca cigwa cacu kivuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Tugomba turabire hamwe ukuntu umugore ashobora kubera umugisha umugabo wiwe canke akamubera igitsitaza muri bimwe bimwe. Imana yacu nihabwe icubahiro. Turabisoma mu Itanguriro 21 ku murongo w'9. Amen. Reka rero tubanze dusenga Imana. Mana turagushima, turagukengurukiye cyane kuri Imana nziza, kuri Imana yo kwizigirwa, kuri mukunzi mwiza wera wa Isirayeli w'amahanga yose. Turaguhaye ikaze n'akaribu kugira ngo isaha n'aka kanya buri kubane natwe, tugirire neza ku ijambo ryawe ritubwira ngo dukikuje kandi uratwegereye kuruta uko impuzu zacu zitwegera. Turaguhaye ikaze muri iki cigwa kugira ngo ushishikare kudutahuza, bikunde tugire ingo nziza zikubaha ziguhesha icubahiro. Icubahiro kibi cawe muri vyose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugira dusome rero ijambo ry'Imana riri mu Itanguriro. Turahera ku murongo w'9. Ngo maze Sara abona wa mwana ariko aratwenga wa Hagayi yabyarana na Aburahamu, bituma abarira Aburahamu ati irukana iyo nshoreke n'umwana wayo, kuko uwo mwana w'inshoreke atazoragwa hamwe n'umwana wanje. Aburahamu ababazwa cane n'ivy'uwo mwana wiwe. Imana ibarira Aburahamu ati reka kubabazwa n'umwana n'inshoreke yawe. Ivyo Sara akubariye vyose bikore, kuko kuri Isaka ariho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa. Ngo kandi n'uwo mwana w'iyo nshoreke nzomuhindura ihanga, kuko nawe ari ubura bwawe. Imana yacu nihabwe icubahiro. Amen. Aha rero turabona ko mu gice ca 16 turabona ukuntu Sara yayaze n'umutware wiwe aramubwira ati urabona ko tutagira umwana, guhera ku murongo wa 1. Ubona ko Imana yanyimye uruvyaro, ubyare kw'iyi nshoreke yanje kugira ngo bikunde kumbure Imana yodushumbusha akana igakuye kw'iyo nshoreke. Turabona ko Aburahamu yari amaze iminsi 10 mu gihugu c'i Kanani, ariko ngo ako kanya Sara ngafata ya nshoreke ngo ayiryamika mu gikiriza c'umugabo wiwe. Umugabo wiwe rero baca barararana, ariwe Aburahamu, bararanye n'inshoreke. Urumva ko ari umugore we yari yayimuhaye.
ati rarana n'iyo nshoreke turabe ko twovyara akana. Hariho igihe umumama yihebura, umumama ugasanga arabuze ico afata n'ico areka, ugasanga aratumye umugabo ikintu kidashoboka, kubera umugabo kubwo kubaha umugore akavuga ati reka ndabimukorere kugira sindamubabaze. Ngo ako kanya Aburahamu yaciye agenda aryamana n'iyo nshoreke. Ya nshoreke ntibukeye kabiri, biri mu gice ca 16. Ya nshoreke bukeye kabiri ngo isama inda. Haratubwira ukuntu iyo nshoreke yaciye itangira gukengera Sara. Sara arababara, Aburahamu aramubwira ati rega inshoreke niwe wifise mu biganza vyawe, ico uyikoza iracumva. Biragaragara ko Aburahamu atashingano na ntoyi yiyumvamwo iyo nshoreke yiwe, yari yabikoze kubwo kunezereza umugore wiwe, yari yabikoze kubw'agahato k'umugore we, nk'uko natwe dushobora guhata abagabo bacu ati ntiwokora iki kintu none gikore nta na kimwe, ariko umugabo agaca agikora atakinezererewe, akagikora yumva ari kugira nyene ati reka nezereze madame nta kundi, ariko ndumva ko umutima wanje utacishimiye. Ngo ako kanya turabona ukuntu yaciye yirukana Hagayi, yaciye agira ubwoba kubwo Sara yaciye amufata nabi. Hagayi aca aragenda, ariko umumarayika aramugarura mu rugo kwa Aburahamu, ambwira ati garuka, ntushobora kugenda utaravyara, uzova aha wavyaye, kandi uwo mwana uzomwita Ishimayeli. Urumva ko n'umwana avyawe ku mugore wa kabiri nubwo aba afise ibibazo, hamwe na hamwe usanga yemerwa n'Imana bivanye n'uwo mugore ico yakoze. Niho tuca tubona rero mu gice ca 21 ukuntu isezerano ry'Imana ntiryatevye, Aburahamu aca aronka umwana avuye kuri Sara umugore wiwe bwite. Ngo umunsi Isaka acuka, ngo bari mu minsi mikuru, ngo hariho kakana kitwa Ishimayeli kamwe k'icoreke, ngo kaca karatwenga. Umugore ngo karamurya ati ego kweri umwana w'icoreke aratwenga mu Rwanda, ivyo n'ibiki? Toya ntibikunda. Sara ngo kaca kaja imutwe, nk'uko abagore natwe tumeze. Abagore niko turemwe vema, nanje sindiko ndirarira, nawe uravyumva, ariko yibagira ko ari we yataye mu caha umugabo. Ngo aca aramubwira ati iyi saha nyene turiko turavuganirako, irukana umwana na nyina, sinkeneye iyo nshoreke, sinkeneye uwo mwana, birukane kuko uwo mwana ntazotorana hamwe n'umwana wanje. Ariko wibuka igihe ariko aramubwira ngo vyara akana, ntiyigeze amubwira ngo nta kana ashaka. Urumva ayo makosa Aburahamu yaguyemo. Turabona Aburahamu yaciye agenda ararira. Abagabo muzi Imana turabakeje mu izina rya Yesu. Amen. Ntiyakubise Sara, yaba nk'umugabo atazi Imana yo guca avuga ati urazi ibyo wakoze ngira ndakomeke, ariko yaciye avuga ati utumanza gukora icyaha. Yaciye agenda arapfukama arabwira Imana, ararira, kuko yari yumvira kwirukana Hagayi, none ko namwononeye ubuzima akavyara umwana atari yiteze, yari kuronka umugabo mwiza, none ndamwirukane, none ajahe? Reka nje kubwira Imana ndabicifashe. Ariko Imana irakorana n'urugo rwubatse neza, rwubatse rukristo. Ngo yamubwiye ati ntubabazwe n'icoreke, ntubabazwe n'umwana wawe. Urumva ivyo bintu Imana yabwiye Aburahamu, numva vyari bihumuriza. Ngo mwirukane, kirya nyene Sara akubwiye gikore. Urumva amagorwa umwana w'umugore wa kabiri agira. Mu bisanzwe umwana avuka yisanga mu muryango, umwana nta kosa aba afise, nawe avuka yisanga, nawe yatwenga nyene nk'ukitagira ideni. Urabona abana batwenga nk'abatagira ideni, kandi nivyo nta n'iryo baba bifitiye. Nta n'ivyo yarazi yuko ari umwana w'incoreke. Navyo yarazi, kuko we bavuga ati aha ni iwacu, reka nitwengere. Ariko gutwenga bimuzanira akaga, bimuzanira ishano.
ngo ako kanya Aburahamu aca yumvira Imana aca afata ya nshoreke aca afata n'umwana mugabo turabona ko Aburahamu atarabinezererewe ko habaye kubaha Imana yaba nk'umugabo adakijijwe ndibaza ari kumwomeka ewe ahuye n'umugore atinya inkoni nka jewe ndazi niwe yari guca agenda ngo aca afata umukuza w'amazi ngo aca aramutekerera n'umutsima aca aramubwira ati bandanya urugendo mugende nta kuntu ndiko ndaraba Aburahamu ngira yariko ararira ngira yamurungika arira ubona ngira yavuga ca kintu kivuga ngo umutima urabikunze ariko umubiri wo kwirukana umwana yavuye mu karakanda kubera biratwereka ko Aburahamu ata mahoro yari afise yo kwirukana uwo mwana ariko kubwo ijambo ry'Imana rimubwiye ati mwirukane nta kundi iyo coreke n'umwana birukana ariko nabone nzobaha umugisha ntubabaze umugore mukuru ntubabaze umugore wawe mwahanye isezerano mwavuze bya bindi ngo nahari mugufi ndamwemeye gocibona aratera igikoma ati ntumwirukane ahubwo irukane iyo ncoreke burya umugore naho aba afise ikosa ari we wemeye imbere y'Imana Imana iragira iki iramushigikira iguma ivuga ati gwaza azohinduka ihangane ibyo ni ibintu Imana ibwira abagabo bakijijwe ihangane ntukubite azohinduka ntumurye umutima ihangane Aburahamu yaciye amwirukana wa mugore ngo aragenda na kakana ngo yamazi arahera haragera igihe yicuza ngo aca aryamika umwana ngo nkahoterwa ibuye ngo kugira ntabone ifa ry'uwo mwana wiwe ngo ariko umumarayika aramubwira ati Hagayi vyuka uje kuraba umwana numvise ijwi ryawe ndakunda Imana nubwo abana b'abantu dufate tugata mu makosa abandi bigatuma tutiyumvira intambamye zizobabaka ariko Imana yacu yibandanya kubashigikira rero aha aya naho umumama uwo ari we wese yo kwiyumvira ntaho umugabo yoba araguye mu makosa ku bwanje naho noba naragombye kumubaza ku bwanje akemera ko nguma mba ngaha kubwo kumvira Imana atari kubwiwe uko ijambo ry'Imana avuga ngo shobozwa byose n'ubumpa inkomezi biraboneka ko Aburahamu yashobojwe n'inkomezi z'Imana ubundi uhaye wiyumvira ukuntu Sara yamubwiye ati irukana iyo nshoreke n'umwana wayo ariko ubwa mbere yayimushize mu gikiriza ati genda ahubwo ngira no kubapfuka yarabapfutse ati genda ndabe ko nokwironkera akana nza ndirabira akandi kanya ngo agatwenga ngo ico cana naco gitwenze ngo irukana kura ngaho wowe uri kuriyumvira uca wumva uwo mugabo yari kubyifatamo gute ico gihe ariko abagabo bakijijwe Imana irahoyahoya ati oya ihangane nabonye amarira yawe ntukubite ntuhunge tekana ibisigaye kora ico umugore akubwiye nuko yumva ko abagore hamwe na hamwe duta mu makosa abagabo bacu iyo ni imyaka usibye guca niho bavuga inka ngo yaratetse urumva yari yarashaje nta n'icizere c'uko yari kuzobyara yari afise aravuga ati reka kameme ntimisiga akana kamwe ariko umva amaze kubona umwana abonetse nkiyo adaca twarinda n'ubundi ari kumwakira urya mwana pe mugabo ko yaciye agirirwa ubuntu agaca aronka umwana yaciye amuhinduka vyumvikana ko abagore murahinduka yaramuhindutse kandi ari bamutaye mu rudubi ariko rero ibintu bigoye kwihanganira kwirukana umugore wawe mwabyaranye yega yaramaze kuba umugore wiwe nubwo ari inshoreke yaramaze kuba umugore wiwe wa kabiri kandi iyo Sara atatwara inda nawe ngo abyare umwana burya umuntu wari ari ku cata yaboneka nk'umugore w'akamaro n'irya nshoreke kuko yari yamaze kubyara umwana cyane
muri iyi minsi hariho nabibonye biriko biba nk'uko nyene abagore ba kabiri no mu Burundi iryo tegeko ubu muri iyi minsi ririho abagore ba mm, kabiri baza gutwara abagabo mm, b'abagabo aba kabiri bariko mm, barabirukana baravuga ati mm, wewe baraza bakakubaza ati none wewe waraje mu rugo none waje mu rugo utazi ko umugabo afise umugore ati mm, nari ndabizi ko mufise ati gira amahoro wari uzi ko banditswe yego nari nzi ko banditswe turakoze cane mumaranye imyaka ingahe ati tumaranye imyaka iyi n'iyi n'iyi turakoze cane rero amategeko afise ukuntu abivuga urumva amategeko y'Imana n'ay'abantu sico kimwe hano ho n'amategeko mm, arabivuga neza mu Burundi avuga ati wewe rero wa kabiri ca ugenda usigira uwa mm, mbere ko uwa mbere niwe nyene umugabo hariho abagore nabonye mu Cibitoke ca Rugombo bavyinye bakomorewe umuzigo wabo urumva wari warabuze umugabo wawe yaragucitse yaragiye ku wundi mugore ariko na bintu ni vyiza ni ukuri ni vyiza mm, jewe narabikunze kuko eh, sinigire abagabo turikunda mugabo mm, em, burya wari umugore wa mbere umugabo akurongorera ku wundi mugore uraza abagore ba kabiri baranakundwa mm, ashaka kucata bakiri muto ugasanga umugabo niwe atahiye cane rero nabonye ukuntu bavyinye abagore navuga ati nukuri mwari mwaratuntuye abagore ba kabiri baraza bavuga ati okay wowe rero kubera ko mwavyaranye kumbure cuguma ngaha n'abana bawe mugume ngaha mm, n'abana bawe wa mugabo we genda ku mugore wa mbere ahantu uzohagaruke abana mm, ntitwobangaza mugabo ko mufise ingo zibiri mm, madame guma aha n'abana bawe rasiyo bumvikana ukuntu azoyiguha nimba ari umutungo uzoyiguha nimba ari ivyo wabaguha mugabo hano ntazagaruke aha rero umugore wa mbere yabarose wa mugabo promotion niwe bavuga ati urugo ati Imana irakunda urugo sinzi uko babivuze wubatse rukristo rwubatse Kristo abubatse mu mategeko urumva yuko mm, na leta nayo nikiriko irabikora avuga ati wewe mubatse Kristo kandi mu mategeko wewe rero gumya umugabo wewe nawe uri gisuma ni ivyo wivye n'ivyo nyene wamukuye ko abana babiri gumyabo nta wundi dukeneye kumuvyarako sinzi abataravyara bo nibaza ko sinabikurikiranye neza mubwo abataravyara bo urumva ko ushobora ati subira iwanyu hanyuma umugore wa mbere akagumya umugabo rero mm, naha niko numvise bisa niyo mpamvu icenda kazanamo kano kantu ko nabonye no mu Burundi bariko barabikora nubwo bitajanye mu by'ukuri n'abadukurikira bambabarire hano tuko tuganira ivy'Imana nta bintu vya politike turimo mugabo kuko ari akantu kabaye nabonye nta n'indwi irahera nakabonye kabaye mu ntara c'ibitoke ndazi abari mu c'ibitoke ngaho muca mutona nabonye ari akantu mm, nako keza cane katumye aba mama bari barabuze abamama bakuru abagore bakuru bari barabuze agateka baca bakaronka aho rero ivy'inkurikizi ntavyo mvuze nta n'ivyo nomenya gusa ngombye kubihuza n'ibi wariko uravuga murakoze mm, ariko mm, jewe kubera burya ibintu vy'amakuru nta n'ivyo ndaba cane sinzi mm, impamvu mu maraso ntibindimwo mm, fatiye kwako kantu uvuze ati burya na leta Imana irakunda urugo rwa mbere kandi mm, na leta irarushigikira mm, ugiye kubiraba nivyo utegerezwa gushigikira urugo kuko urugo nibwo shinge y'iterambere haba mu gihugu haba mw'ishengero mm, burya ingo zidahagaze neza igihugu ntigihagarara neza kandi n'ishengero ntiryohagarara ariko turasoma mu bami turabona ukuntu Salomo yari umwami mm, nja mw'ijambo kuko nta bintu vy'amakuru mbona nta n'ivyo nzi mm. Salomo ngo yari umwami ariko yari afise abagore umugore wa mbere acagira n'abandi 70 mirongo numva indwi biyongera ku mugore wa mbere yongera ku mugore wa mbere acagira n'abahabara 30 ijana igihumbi amajana igihumbi n'umwe n'umwe eh
urumva uw'indowa mm, umwe n'abo bandi bamwongera 70, n'abahabara 30. amajana indwi, Abo yari akomeye. abagore amajana indwi n'abahabara amajana atatu, urumva abagore igihumbi Mm, n'umwe. n'umwe w'agashinguracumu. Rero iyo utomboye umugabo ari mw'iyo mpwemu ya Salomo, ebaga kugira umuzane ku Mana, urokora ubugingo bwiwe, kuko ntushobora gukubita ubuhiri mu mutwe ngo azobaheba, ahubwo gukora ikintu gituma rya mpwemu ya Salomo atari we yifatiye ingingo amuheba, niwe witwengera. Ikintu umugore akwiye gukora, umugore akwiye guca aca bugufi, nturya mugore wa mbere wo kwa Salomo. Burya Mm. umugore wa Salomo naho batatubwira ibyo yagiye aravuga, turabona burya yaraciye bugufi. Inshuti zanje bakunzi mwankurikiye muri iki kiganiro urugo rwiza n'ijuru rito, nk'uko mwariko muradukurikirana uyu Nshimirimana Rizike, ikiganiro ntagejeje neza azogaruka kumbure ku nkuru ya Aburahamu mu buryo bwimbitse, ariko reka tubashimire. Vyabaye uku kubera yuko umwanya ntibakunze yuko tuguma dukora ikiganiro, ariko turabashimiye ko mwashoboye kudukurikira aho muherereye mwese. Kino kiganiro tuzokigarukamwo uwundi musi. Dushimire rero mwe mufashe akanya kanyu kugira ngo mudukurikire. Icyo tubemereye nuko tuzogarukamo ikiganiro uwundi musi mu buryo bwimbitse. Murakoze rero, tuzogaruka ku nkuru ya Aburahamu, nubwo mwumvise ko itaheze neza, mugabo mwumvise yuko burya abagore barica bagakiza. Umugore ashobora gukiza ashaka kwiyica. Ibintu nk'ibi kandi namwe murabizi yuko umugore ashobora guhindura umugabo akamugira mwiza canke akamugira mubi, nkuko bavuga ati urugo rwiza n'ijuru rito. Mu kiganiro nkuko twacise, ubundi ngo nuhusha itunga husha umugore. Iyo urose umugore mwiza no gutunga uratunga, ariko kandi iyo urose umugore mubi naho nyene urugo rwawe rucika umuyonga canke itongo. Ndabashimiye rero, ndabashimiye. Abandi bafise ibiganiro nk'ibi canke ico bagomba gufasha twebwe mu biganiro tubaha, intahe mu gushima Imana canke gukebura mu bijanye n'ingo n'imiryango, mwotwandikira kuri WhatsApp mubona ngaha imbere yanje, hanyuma tugasangira ivyiza. Murakoze, ndabashimiye. Je nitwa Daniel Mugisha, n'iyi shene yitwa Daniel Mugisha nyene iri ku mazina yanje. Ni Daniel Mugisha mwumva hamwe na Nshimirimana Riziki. Murakoze.